Guys, mumeze gute? Mumeze neza? Hama mwabyutse gute? Mwiriwe gute? Kuvanye naho muherereye. Nta uhaza haraba ari mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Amerika, ndabeshe. Ndiko mvugize ukuri. Haba nari nababare muri video heze ko tuzobona na mama KOMERA KRISTU n'umuzima. Mwamubonye ngaha hava bidondorere imbere ya kamera ababwire amazina yiwe hamwe n'icakora. Nitwa nije imbere ndumu KRISTU. Sawa. Murakoze mwumvise ngo yitwa nije imbere ngo n'umukristo. Nta kandi kazi ni akora n'umuvuga butumwa. Hama have tuje kwa Mr Champagne asubwenge butano. Manuri jipo tubarira. Rero jewe nitwa Teka Jean Chrétien de Royal. Sawa urakoze we kwa dusaze tuzi izina ryawe. Hama mama KOMERA n'umuzima nawe yitwa yavuze ko yitwa gute? Nije imbere Antafoke. Sawa. Hama urashaka kutwiganirira nawe icyo bashaka kutubarira. Jewe nashaka kubabarira ko ndabanezererewe. Sawa murakoze cyane. Hama rero ikintu uno musi twashaka kuganirako ni ikintu cerekeye n'urukundo, ikintu umuntu akunda. Have duhere kwa mama KOMERA n'umuzima tumubaze ikintu akunda, ikintu akunda mu buzima bwiwe. Bashaka kutubarira ikintu ukunda mu buzima. Je nkunda ijambo ry'Imana. Guys, mwumvise akunda ngijambo ry'Imana, nta kindi ngo akunda. Hama have tuje kwa Mr Champagne abo tumvize ibyo akunda. Tubarira. Je nkunda munezero anshaka ikintu kimbabaza. Nawe ndumva ni sawa. Hama cameraman we ndazikundira abakobwa, we ndazi nta bindi byiwiwe. Ndabeshe. Cameraman nta bindi yikundira n'abakobwa. Cameraman ndakubeshe. Komanda Mr Kabateri. Ndabeshe. Sawa. Hama urashaka kubabarira ngo zamura kurikiranira kuri YouTube channel. Zamura kurikiranira kuri YouTube channel Keita Baboy Kira. Keita Baboy Kira. Urwego ruruta izindi nzego. Urwego ruruta izindi nzego. Sawa murakoze mama KOMERA wewe n'umukristo twashaka kubibarira ibyo bintu. Hama urashobora kutubarira ijambo ukunda muri Bibiliya ko ukunda kubona muri groupe ukunda kutwereka ukunda gusoma Bibiliya. Urashobora kutubarira akajambo kamukunda muri Bibiliya. Ijambo nkunda muri Bibiliya ni ijambo rivuga ku kuri. Mwabyumvise guys, gakunda kumaja ijambo ry'Imana rijanye n'ibintu by'ukuri. Hame uko kuri nuko kuri Bibiliya iravuga mu nkuru nziza Yesu KRISTU yanditswe na Yohani mu kigabane ca 8:31 ngo muzomenya ukuri, ngo nimumara kumenya ukuri muzoba bidegembye. Ubungubu namwe ko mumaze kumenya ukuri mukamenya ukuri k'ubuzima. Dorere yavuze ngo amazina mwitana ntayo nzi. Yavuze ngo akunda umunezero, ngo akunda umunezero. Buriya rero ko Dorere akunda umunezero amaze kumenya ukuri k'ubuzima bwiwe. Kubera iki? Nimba ukunda umunezero uzoharanira umunezero, kandi uharaniye umunezero uzoha umunezero bagenzi bawe. Nawe wavuze nawe utatwibwiye nawe witwa nde? Jewe nitwa Keita. Witwa Keita. Nawe wavuze Keita ngo nurubuga ngo urwego rusumba izindi nzego. Umaze kumenya ko ari urwego rusumba izindi nzego birasigura ngo ubwo rwego ruri hejuru y'izindi nzego ni byiza ko gubahiriza izindi nzego ziri hasi, kuko izo zibika zaramagi. Hama kandi ngo gakura abagomutavu kubw'iyo mpamvu mwahisemwo neza. Kumenya ukuri niki? Kumenya ukuri ni kumva uriwe utigeranije na mugenzawe, ukavuga uti nintiba, nintabesha, nintasambana, nintanwa urumogi, nintaboregwa. Niki Imana yasize muri jewe ku buryo buko nshobora kukibyaza umusaruro ejo nimba nka uri umusore cyangwa uri umwigeme. Je ndacyari umwana sindagera mu busozi ndakwiza 18 ariko niyuja. Yego. Bisigura ko uyu munsi hamwe womenye ukuri ufite imyaka ingahe? 15. 15?
yego Yavugisha ukuri kuko isura yawe iragaragaza imyaka ufite. niyo nyene je sindababesha. Utushaka kuronka igipapuro cyawe cemeza amavudohere. Nibyo? ya Arafite imyaka ingahe? mbega 13 Umenga. None nimba turiko tugira ikiganiro n'umuntu abesha ukuri tushaka tukuri. Je sindababesha nzoza n'ibipapuro by'amavuko mwirabi. Muzonyibute mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze rero apara mu mwaka uza mu mwaka uheze niho muzonyibutsa. Umwaka uheze niho tuzokwibutsa. Niho muzonyibutsa. Nimba twatumiwe n'umumenyesha bakuru n'uyoboye ikiganiro akaba ari seriye ni byiza yuko atubwiza ukuri. Umva nshaka ukuri. Ushaka ukuri ntako ndababesha. Jibi nababare kupake ururupe turumega rusubwa ubwenge nyene 5 nyamba gobibonye gute ko bisa 13 nyamba guys umwana afite ubwenge bwinshi kwene kubu yabimenye gute. Je imyaka yiwanje ntabeshe ni 13 nyene. 13 bisigura ko wavutse mu mwaka wahe? 2012. Mu Kirundi babyita ngo iki? 2012. Wow, 2012. Dohere ni gute wamenye imyaka Mr. Keita afise? jewe nayimenye kubera nyene naramuvukanye. Muravukana? Ego. Ni murumuna wawe? Ego. Ni mutoyi wawe? Ya. Ninde? Grandfere wanje. Grandfere birasigura iki mu Kirundi? Mukuru wanje. Mukuru wawe umuhungu. Okay. Vuba rero ukuri iyo umaze kukumenya ni hahandi umenya uti who I am. Subiramwo who I am. Who I am. Wow. Who I am. Who I am. Ndinde. Ndiki. Nzobiki. Ugahera hanyana ukavuga uti nimba ndi umunyeshuri ndabwirizwa kwiga mfite intego y'icyo nzoba ndigeye ko nukuri. Mwambaje kuri cyarico. Avuga uti nimba ndi umusore ejo nzoba ndi papa w'abana voilà. Yari papa w'abana buri n'umugabo w'umugore umwe. Uri papa w'abana uri umugabo w'umugore uri serugo sibyo uko nukumenya ukuri. Iyo rero umeze kumenya ukuri iri jambo ry'Imana wambajije ko ndariteranya n'ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 119 abo Siraka yaravuze ngo umusore azokwezesha inzira ziwe iki ngo kumenya ukuri kumenya ijambo kumenya ubutungane. None rero mukomere muri abana bato muri kazoza ku Burundi muri kazoza k'imiryango muvukamwo muri kazoza keza kejo haza mbateye intege uko niko murakoze cyane. Mani baho umugisha. Amen. Hama betugake kwa Mr. Champagne nawe hama nawe imyaka ingahe we ntiwigeze bitubarira utubari umwaka wigamwe n'ukuntu witwa naza y'amabyeyi bawe tubarira imyaka nayo. James imyaka 11. Kumbura akagabo ndaki naho uvuga ngo finaliste wa kaki urakagabo bwa ndora yamaze n'ingoga yo happy gute ugira umaheze ishuri we mama kumara turi muzima je kutubarira ngo tuze turavugisha ukuri hama nawe utangoye kutubesha none wumva Jesse mbesha no kuri nibesha sawa murakoze kwa ko barakurikiranira iki kiganiro. Sawa murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Amen.